Kuri ikibazo c'abakozi bahoze bakorera muri CNAC-Murima wisangi nkuko yabivuze inyuma yaho igisata ca leta gisubiye mu minwe igisata c'ikawa gisubiye mu minwe ya leta, hariho abakozi koko bakorera CNAC-Murima wisangi batashoboye kuronka agahembo kabo. Ati none ubu vyo babigeze. Nabamenyesha yuko iki kibazo ari kibazo catwaye umwanya muremure cyane, caragiyemwe abahinga bagikurikirana, hama kandi batangana raporo ku mushikiranganje ajejwe ivy'uburimyi bworozi n'ibidukikije. Hama rero twasanze nkuko na nyakomushikiranganje w'uburimyi bworozi n'ibidukikije yabishikirije mu kiganiro giheruka caremeshwe n'abashikiranganje, twasanze ayo mahera ategerezwa kuva muri Intercafe. Ubu rero ubushikiranganje bwamaze gusaba yuko Intercafe itanga ayo mahera kugira ngo abo bantu bashobore gutunganizwa abakozi ba CNAC-Murima wisangi. Ubu rero ho bigeze ubu ubushikiranganje bugiye gukora n'izindi nzego zose zifitiye ububasha kugira ngo ayo mahera ashobore gutangwa, hanyuma abo bakozi n'abashobore gutunganirizwa. Murakoze.